makuru yigeze gusirikira yuko Double J na Kiriku bigeze kukujya amafaranga yo mu ndirimbo yabo nopfa. Ayo makuru niyo ga Amerike. Jewe rero ico gihe abantu baba bimbajije ngo kubeko ngo utamubwiye ngo guha amahera ava nambwe nti apana. Ico gihe nta mafaranga yari bwaronka. Yakiri mutoyi. Jewe namufashije kugira ngo niyatera imbere nanje agaruke afate akaboko. Icyatangaje rero nuko yaciye abumwansi. Ico nico kintu cyatangaje abantu bose baguma bambaza ibibazo bya Double J gushika n'isaha. Adashana kuntere atashana kumpayambo basi nca nuyumvira none ngo gwavuye kuki ubona ko isi yamaze kononekana kuba yuko umuntu aronse amafaranga benshi aca yibagira bene wabo ariko ko siko byateza kumera n'ubu barafise biraka ngaho muri Braludi niko navyumva muri Free Music nibazo babirongoye nabonye amafishaje n'ibindi yego bo akamera ubu arakafise arakaronka ariko kibabaje nuko atibuka uwo bo barakoranye yo bara bo okay sinamufashije byatari kubera indirimbo ne yiguyiwe niwe yanditse ariko isura yanje nayo yateza kwiriya parce que ntahandi iri atari mu ndirimbo ziwanje kandi isura yiwanje ari waje aho nciye hose je umfoto yurandika parce que isura ni yimwe muri Afrika nawe rero niba yaragikoresheje muri clip mu ndirimbo yiwe no kwishinga nopfa kubera atarafise amahero mba ntiyashobora kundiha ariko ubu hari hageze yahagaruka avuga ati muta kweri isura yawe yaranyemeje reka ndayihembe namuhamagaye kuri concert nari mfise Gitega aze kumfasha concert kugira ngo uburyo buvamwo bwo kubaka ubwo gusanura iyo nzu ariko ntiyigeze aza nta murimbyi numwe arashobora kwitaba ko kamo kukuza kumfasha kuri iyo nzu kugira ngo ishobore kuduga kabisa ibyo rero birababaje ucumengo abaririmbye tumengo turafise ico dupfa kandi ataco dupfa je mbona ko dufise ico dupfana ahubwo ntidufise ico dupfa wewe wagaragaye mu ndirimbo nyinshi ufise n'indirimbo zawe nyinshi urakunzwe cyane mu gihugu ndetse abantu benshi barifuza kukubona baba bifuza kwicara nawe bakurabe live barabe iyo mishatsi bayikoreko bakurabe ingene umeze mu bisanzwe wowe bikwigisha iki ivyo bintu mbe Amerika yaje afite imyaka ingahe kumengo n'umutama cyane je ndi ntarishaje imyaka 33 63 ans yari umaze kujya bona na 60 zirenga bandaziriye nuko kandi n'izindi ndacazije ariko wo kubona ku mubiri womengura cyara gapeti no izo dread zirinze zigeru zinganuko zimaze imyaka ingahe azi dread zimaze imyaka myinshi no muzira kuje imyaka 32 je nkubu yaranguye ko ndamaze iminsi ngira mpibiri ya ndondera amabuye 5 ku murundi wese yoshobora kwitanga tuvuga ngo iyo nzu isubira haguruke ntiyari ne yuwande niyo muryango iyo histoire ni mu bukeye iyo histoire nibaza kubizi amazi yarayikozeko uruhande rumwe rurabomoka ubu turiko turubaka ubu twagize fondation ariko turiko turasaba ubufasha kuwari wo wese yoshaka gukorwa ko kugira ngo nanje cyo kuronka inzu nziza nkuko kabisa mwene wacu abivuze aho nyene rero Amerike uruvyaro rwa urafise abana je nefise abana bane n'umukenyezi kubiyandise babiri handise je ndise babiri mfise abana bane mu mbyaro zitatu gute haraje amahasa je ndise babiri okay wabye gatatu ari gufite abana bane ego bose bari bukeye bose bari bukeye bariga inzu yarabaguye ko nabone none ntiyaguye yose ngo uhere yaguye igipande kimwe kandi harasaduka inca mbona yuko umengo ariko biri kose n'amateka yawe ntiwarukiye kuba mu nzu yogwa yokangwa n'amazi deja ntiyari niyo wanje yari y'abavyeyi inzu nakuriyemo inzu yo bimaze nk'imyaka nka 50-60 urumva yuko no gusaza yari shari umefikiria jambo kubwa sana alafu utaifanya pia Afrika ijivunie kuwa na mtu kama wewe August. Aho nyene bikakugwa n'umugenzi wanje nigishije ubuzima nkamwigisha gukora nkamwigisha buri kimwe cyose gishobora kumubeshaho hanyuma akaza kunyihinduka akaba umugambanyi agatangura kwifuza ivyanje n'ivyiwe. Bakunzi bireresi ndundi sezo ya kimwe kukindi izokwama ibonekana kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment buri wa gatanu vendredi igihe cy'isa 11 z'umugoroba ku Kadomo. Wifuza guhora ukurikirana iyo sezo gira subscribe kuri YouTube ya Heroes in Faith
Entertainment hama wamukurikirana iyo sezo murakoze. Yes sir, 1-2 bakunzi bakoresha umwanya media mumeze gute muri bon muri fresh je ndabakunda uno munsi mwiza cyane umunsi mwiza n'umunsi uryoshe turi mu gihugu ciza igihugu kiryoshe igihugu benshi bita igihugu c'amata n'ubuki igihugu c'amata n'ubuki reka ndagushimira wowe mu Rundi aho uri hose wishime kandi wishimagize turi mu gihugu ciza cyane dufite igihugu ciza kinaryoshe cyane abatware bameze neza ikintu cyose bimeze neza cyane kabisa ariko rero imbere yanyu turi kumwe n'abantu muza kumenya mu kanya gato ariko murabazi mumaze kubamenyera ni iminsi myinshi nka Wizima styliste pembeni hajya muramubona muramuzi n'umuvyeyi wacu umurasta wacu muramubona ngaho ko ibintu bimeze neza reka maze ndamutse kwanza umurasta wacu anatubwire n'akazina. Karibu sana bro. Yes manager. Yeah, umeze neza. Yego je ndashima kweli. Kabisa. Abantu bariko barabona imishatsi nibabona isura neza. Bakumva nijo. Bariko barabona imishatsi mugasi ngizwe n'imishatsi. Je ngizwe n'ibintu byinshi cyane gose. Ngizwe n'imigambi hanini. Manura gato aho nyene. Kabisa ugizwe n'ibintu byinshi. Je ngizwe n'ibintu byinshi cyane gose. Kabisa. Uri kumwe n'umusore wawe. Ego ndi kumwe na mutoyi wanje nk'umuhungu wanje nk'imfura yanje ego abana bankunda cyane gose bifuza ko ho biterambere kuri jewe kabisa ariko abantu ntibaramenya izina ryawe abantu benshi bakwita rasta bakuzi nka rasta nk'umulegend nyene ibintu nk'ivyo ariko nibazi izina ryawe neza officiel no je nta muntu atazina ryaje yitwa Ntirame ba carton bantazira Americain ya je n'umuntu azwi cyane gose ku bintu byinshi cyane gose bijanye na music ku bintu bijanye no kutari imodoka je ndi umurundi wa mbere nshaka kwinjira mu modoka ntarishi aho no bangiye hose birazi kandi biramenyerewe kabisa amateka dasanzwe meza mikro umusore wawe kwanza gato wizi vipi rero man fresh brother meze neza ko atekereje cyane muto mje wanje ntubica mutama man uno mutipa aratekereje ariko kweri ku mastiye acakara hageze kwa gucumita imizigo kweri acakara sana mu bantu bora banyambika rimwe naberewe guys naberewe kweri ni waba yabikoze kabisa kandi ndamushimire cyane abikora ata bintu vya grave cyane ndamuhereje just muri bwa bumwe nyene no gutezanya imbere no gushigikirana muri gwa rukundo nyene ariko akorera gafaranga akorera kanoti suge nyuma sana ju yonji patikana sa egoist Ramusa abantu mani ramusa abakunzi bacu ndaramukije sana abakunzi bakoresha umwanya media abakunzi bo mu rasta wacu ya American abakunzi b'ama fashion abakunzi b'igihugu nyene ndabahaye big up sana kabisa mpera mikro rero Mr American man ufise gitari muta ego kigufasha ikico gitari kirafasha ibintu byinshi cyane gose ini nkinzo yanje nkinzo y'ubuzima kindi kintu gitweza abantu bose mbere naco gituma ninjira mu modoka yari yose ntarishi kabisa mbe Amerika yaje afite imyaka ingahe kumengo n'umutama cyane je ndi ntarishaje imyaka 33 63 ans yari umaze kujya bona na 60 zirenga bandaziriye nuko kandi n'izindi ndacazije ariko wo kubona ku mubiri womengura cara gapeti no gusaza ni mu mutwe mani abantu benshi basaza mu mutwe numva ngo umuntu anakenye ngo acasaza cyane oya abantu basaza mu mutwe kubera ivyumviro nivyo bibajana ugasanga yashaje gusaza ni mu mutwe ariko nka Jesse sha gusaza parce que ndashashowe kugira amasport ndashashowe kukubuza gitari ndashashowe kuririmba inguvu zacarimo abarundi nabo ngo imbwirinzi imene ku buhanza ntiba yamenye inzoga inke izo dread zirinze zigeru zingaruko zimaze imyaka ingahe azi dread zimaze imyaka myinshi no muzi rakuje imyaka 32 uno musi no tariki uno musi tariki imwe watanguye kuzitereka itariki imwe zikwije 32 ans niyo myaka na izo dread zinsumba imyaka je zimwe zaracitse ndende n'ubu bwantu ubona bwangana n'imetero yose yari 1 metre guki zaciwe n'ikiga American no kubera izuba je ntagofero nambara je ndakunda dread ndakunda iyi look yanje abandi baranyegeza bashamo chapeau ariko jewe siniga nambara ingofero niyo ndayambaye ikitakara kabisa arico gituma ziragira ahantu zisaza
sizwa izuba ryinshi ego zikagenda ziracika buke buke ariko hacitse imwe hazi yindi urabona ko iziza mu nyuma abarizo ziba zikomeye ego nzo ziba zikomeye cyane kabisa umusore wawe ari karatwenga arumiwe cyane umusore wanje arankunda sana umusore wanje arankunda sana aranyishizemo cyane gose arankunda mu ba petit nobo bankunda no yarimo ego kandi mu minsi mikeyi amatwa dusumira ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo haboneka iterambere ego turi kumwe no muri koperative Rasta in Action koperative ije itabyorosha kubijanye n'ubuzima bwa misi yose kugwaruka kubatama ku bantu bose ni koperative Rasta in Action rero yifuza iterambere mu gihugu yifuza iterambere ku bantu bose atanumwe ducaguye ego none nawe ne n'umurasta no rasta ni mu mutwe none bahajye umurasta arangwa niki umurasta ntarangwa n'ubusage umurasta arangwa n'ibikorwa byiza ibikorwa byiza nyabaki na koperative yacu cyo gituma twayise Rasta in Action wayuko uno munsi abintu bigeze Rasta atakiri mu mishatsi no uburasta ageze mu byiyumviro bidasanzwe uburasta ageze mu byiyumviro byo gufasha abandi uburasta ariko arakura cha kintu ababonye umuntu afise dread bavuga ngo umuntu hari umugi ngo nuku uno munsi turafise umugambi wo gukura iyo rangaje nk'iyo n'abahora bayigira babone yuko ari rangaje mbi rangaje icafuza abantu benshi icafuza abantu kumva yuko ari abarasta n'abantu benshi batumva yuko yoshobora kuba rasta adafise dread mugana genda babwire abariko baradukurikirana yuko rasta ari peace and love ari kintu kiba kiri ku mutima kijanye n'amahoro kijanye n'urukundo kijanye no kwicisha bugufi kijanye mbere n'imigambi ijanye n'iterambere itanasanzwe uko rasta nakoresha diplome Rasta diplome yiwe aba yarirose ku Mana akoresha ubwenge mva bwenge yaco gituma nibi byose ubona dukora ari imyuga mva bwenge si imyuga yo kuvuga ngo warakuye ku ishure cyane warize oya ni imyuga original mva bwenge y'Imana barakuremanye nibyo by'iwacu aba ugwaruka gw'iki gihe nago urwishimikiza kunwe amatabi kugira ngo rugaragare ko ari ururasta kwifata nabi gutereka imishatsi n'ibindi byinshi kugira birange rasta uno munsi ubahaye ubutumwa ivyo bintu mwabitahuye ryari je nibaza yuko ibintu byo kunywa itabi ibyo twebwe ntituri muri byo kandi nta n'utwo bihanura kiretse uwo byizanire byo biramuraba narimvuze ati mwatahuye ryari ko mukwiye kwigisha yuko umurasta atari imishatsi canke ayo matabi nyene umurasta ari ku mutima twatanguye aho tumariye kuyumvira koperative Rasta in Action abandi bakunze kugira amashira hamwe muga turiko turaraba ibijanye n'amashira hamwe twasanze umengo harimo system kuya kuntu usanga bakubwira ngo ni sambitri creative ngo bakora bataharanira inyungu ico kintu nkajewe ndirasa nkoresheje ubwenge mva bwenge sinumva ukuntu umuntu yokora atanyungu aharanira none ukoza atanyungu aharanira umva wokizande wofasha nde wowe nyene ubwawe ntiwo kwifasha je mugabo duhura bafise amamodoka bafise ibiki ariko aravuga ngo ni sambitri creative kumva kumengo nta nyungu aharanira none wocubaho gute abandi bocabaho gute twebwe rero koperative yacu ijanye n'ibikorwa turondera iterambere mu bikorwa byacu mu maboko yacu uyarafise ibyo akora genda afise ibyo nkora nawe urabifise n'undi arabifise nk'uko ubona turi umwe wese arafise domaine yiwe tugomba rero gufata izo domaine y'abantu zose tuzishire hamwe turabe icyo kuyongera turabe icyo hinduka cyane cyane mu gwaruka cyane mu barasta bavuga ngo rasta ngo mpaka bafise ubusage ibyo bintu sibyo ibyo ni bintu ubusage ni droit y'umuntu ni droit y'umuntu vuga yuko atari ngombwa yuko rasta yo bafise ubusage kubera hariho n'utagira umushatsi mwinshi hariho n'utamera umushatsi usanga ari gipara none uyo yocareka kuba rasta kubera atamushatsi agira no rasta rero abantu babimenyere babikurikirane kandi babyumve ko rasta ari kimwe mu by'Imana yo barakoze nga ku isi kuri isi ari ibintu bibiri ntaca gatatu kibaho nta n'icya kane nta n'icya gatanu nta n'ic'icumi ni de kuba yuko hari isi n'ijuru hari Imana hariho na shetani Lucifer urumva ko biguma ari bibiri hari umugore n'umugabo
umva hariho nkaje nk'ubundi ko natanga amakuru nawe uri kurayampa umva ko ibintu biguma ari bibiri mugabo le Babylon babona ibintu byinshi kuri isi ugasanga mbere bimwe byabacanganije kabisa byabacanganije kubera babibona ari byinshi ariko nagana kubwira yuko kimwe ari ibintu ku isi hari ibintu bibiri muri ibyo bintu bibiri rero jewe ndimo muri ibyo bintu bibiri jewe ndimo nujya atagira ubusage arimo nuva yuko hacagaruka Rasta akaruka na Babylon Babylon urumva icari cyo Babylon mubaya Babylon mu Kirundi cumvikana no mubisha umubisha aho tuba tuvuze mu majambo menshi no mwicanyi no musuma mu sambanyi sinabizi donc ibintu bitandukanye abo ni wa Babylon Abarasa nabo nibaza ko ari ikintu cera ni peace and love na mahoro n'urukundo navyo ni bibiri gusa mahoro n'urukundo ni bya bile nyene twe dukurikirana ariko gituma uno munsi turiko turakura Rasta aho hande yo bayiyumvira yo bari turiko turashaka gushira Rasta mu nzira itunganye mu bikogwa uzobona Rasta hari hose avuga ati aba n'abantu bibikogwa okay ntabwo ngo buri sato bidahizwe ababisha bamaho mu Barasa bariho benshi bakora ibyo bishakiye muga nk'ibyo bitwe biratubabaza kandi Rasta in action cooperative ije ufasha kugira ngo ibyo bintu sinzi ko byohera mugabo bigabanuke Rasta ahari umurasa wese ahari mu gihugu cyose no hanze yumve yuko hari ibyo ajejwe kuruganiza ku isi ibijanye cyane n'urukundo ibijanye n'ibikogwa bijanye no kwiteza imbere ku Rasta si maskini Rasta nashaka kubaho ari maskini kianazira Rasta n'umuntu ateza kubaho akabeshaho mbere n'abandi akiya akongera agacorera n'abandi uko niko Rasta ateza kubaho kabisa mpera mikro gato y'umuhungu wawe wizi we wahuye ryari na Amerike mwahuriye hehe mwahujwe niki Amerike nibaza yo tuza kajwi gato muta Amerike ndibaza mu iki gihugu cacu nta numwe atamunzi siko uyu je nayenda munzi kuva imyaka nkiri muto sana ukiri muto cyane nkiri muto sana kubera ubu ndakuze mfise umwana n'umugore urumva ko nkuze ndibaza narakunda kuraba indirimbo yiwe sana yitwa intimba y'abanyururu hari umujama wiwe rero twarabajama cyane sana ari mu Buganda bo twaza turahura tukaramukanya ariko muri minsi niho twahuye turapanga gahunda ko hari igikuba ari karakora cha cooperative Rasta in action harimo abantu benshi sana anje kwera na n'umukunzi wiwe urabona yamari igihugu ibintu byinshi sana ariko ntaco mbona vraiment ni legend ibirazi ariko wimenga wowe wifuza yuko Amerike yokorerwa nk'iki muri iki gihugu cyacu cyo Burundi akiri muzima cyo nifuza Amerike yokorerwa akiri muzima kubera ba Side Brother barapfuye yaririmbye indirimbo ya kunzwe cyane muka ingene yapfuye nta nivyo yapfuye yani atesetse acu tubwa ari yimari nani Side Brother twarasangiye avuye mu Rwanda turasangira mbona amerewe fu ari nk'umuntu aririmba indirimbo y'igihugu kameme afise ico amari igihugu ariko agapfa kurya birabaje sana nico gituma twaciye dukora cooperative Rasta in action kugira uyu mutama wacu Carton akitswe n'amagara kugira hazaboneke uburyo bw'ingene yovuzwa cankwe ingene yo kwiyunguruza ahaba kubera inosi wa ni mukeye ayandi madira akora akazi kiwe nako muziki birazi cye muri Rasta in action ndafise ivyo niyemeje ndafise ivyo niyemeje nzokora n'abandi ari abakobwa n'abahungu mwese arafise ico yiyemeje cyane ikintu yo nosabira Carton America nk'umuntu afise ico yamariye igihugu ndetse nubarikire karakimarira bari igihugu aguma akora imiziki yo guhanura abantu mu gihugu ahanura abantu ko bokora cyane ibintu nk'ivyo ivyo byose ni ibintu ariko
aragirira akamaro igihugu cacu nk'uyu Mutama arakwiye basi bamwubakire nk'akazu inzu yiwe ntishemeye ntimeze neza kabisa bishobotse n'akadeplacement ivyo navyo ukaba uri kubitumbereza kuri inde ahanini ko ndabitumbereza ku bajeje intwaro no muri cooperative de musiciens arafise ico bofasha kabisa apana umuntu nk'uyu gupfa ataco yimari possible birabaje cyane kabisa cartoon americain umusore wawe ibintu asavye wavyumvise n'amajambo ashoboye gushikiriza wayumvise americain wewe wagaragaye mu ndirimbo nyinshi ufise n'indirimbo zawe nyinshi urakunzwe cyane mu gihugu ndetse abantu benshi barifuza kukubona baba bifuza kwicara nawe bakurabe live barabe iyo mishatsi bayikoreko bakurabe ingene umeze mu bisanzwe wowe bikwigisha iki ivyo bintu ibi bintu nibyo byatumye twigira abarongozi ntitwagizwe abarongozi ntitwigize nimana wenda ko ari Imana yabigize cyo gituma turiko turarondera kurongora cooperative RASTA Imbere ego bivaye n'ukuntu abantu badukunda bivaye n'ibikorwa twarakoze ibikorwa byinshi byinshi yabivuze byinshi yabivuze kuri twebwe ariko ibikorwa byose twakoze ntituri yadushimirwa umengo ni ibintu bica mu muyaga bikibandaniriza duhereye ku bijyanye n'iterambere je nibaza yuko ngayi Bujumbura twarakoze iterambere rininiya bijyanye n'ibiraro mu Cibitoki ego ahantu hakunda kugwa abantu mu Nyakabiga aha uva mu Nyakabiga winjira mu Ijabe ari akaroro kangana gutya ego ako twarashizemo ukuboko turagakora neza bien karaba neza ego hanyuma muhiri wacu aho tuvuka mu bukeye bwa Banga jewe narasibuye ibarabara igihogo itari gisanzwe twagikoze imyaka 5 kuva 2015 igihogo kitari coroshe nagikoze mu ngorane nyinshi cyane gose kubera hariho n'ibicuka kitameze neza abo nabibwira ntibavyumva bari bibereye mu bya politike ariko nibaze yuko barabe yuko politike nayo nibyo ni nziza kuyikurikirana ni byiza ariko birakenewe yuko muri politike habamo ibikorwa jewe ruracenja mu bikorwa byo gusibura iryo barabara ariko ndiko ndaraba imyaka namazi nitanga nkaraba ata muntu n'umwe yigeze avuga ati wakoze hakaba n'ibiganiro mbere umukuru w'igihugu yoba yaravuze ati mu ntara zose turakeneye yuko umwe wese yovuga ibyi akayise kabi imvuza akayise kabi yoba yuko mvuze abantu bose nta muntu muri no Afrika cyangwa muri kino gihugu yoba adafisa akayise kabi bivanye n'ibyaciye ugera akayise kiwanje kabi nimpimba namaze kuyivamo aco gituma amano n'abandi yuko bo kwibagira ibyo baci ari ibintu waraciyemo bidakwiye yuko uwo biguma mwogo mubyibuka uwo byibagira kubera umutwe nawe uraruha ugumijemo ibintu bya kera umutwe nawe uraruha abakenewe bishashe cyo gituma mvuga ntitwibagire akayise kabi iyo ndirimbo rero yiri kwiravuze iyo hageze iyo tariki 5 février no kuri ndababara ahubwo uno umunsi moranirwa no munsi ego barahevye barasha no kuri YouTube ntitumenya abantu bazishira ko baribo ubu abandi nibiri kuragaburira hariho intimba y'abanyororo ijya yo mugasho ubigaburira abandi umva karenganyo kuri jewe karabaye ndansi sinzi ukuntu rero twogira mugabo hari ishiramwe Manak Burundi ishiramwe rishasha rigomba gufasha ibijanye na music ibijanye n'abaririmbi ibijanye n'abakoresha ubwenge ibyumviro mvabwi imyuga mvabwenge yabo bantu barambariye twaricaranye n'umukuru w'ina wa Manak arampa mbere n'umubonano mu biro byose ndashikayo ndashaka gushikaye ejo canke ijya ejo yaravuga yuko nanje mu bantu bakwiye gushigikirwa nanje nari ndimo ibagire rero kuvyiga barabe nyambara abo bantu baba barashize izo ndirimbo ku ma YouTube ku ma konte yabo barabukunda ibyo bintu babingarurira kugira ngo nanje nshobore kubaho n'umuryango wanje umva ko biteye isoni bikorwa nk'ibyo bikoze hanyuma ugataha uko nyene nk'iryo barabaraho naho nyene ndayibwiye buramatari ntiya byari biteye bigoye kumva ko umuntu umwe yoshaka gusibura ibarabara mugaje kubera abantu bamenyere kandi bankunda mvuze igihugu bazira rimwe tugakora amasanamu arahari niyo ndirimbo nyene igizwe nabo bantu nyene bariko barasibura
iryo barabara yawe uzobabona abantu benshi gose ariko bikantangaza ukuntu je ntashaka kuronka support kugira ngo mbandanye n'ibindi bujyasubire kononekara none umva tuzobandanya bikorwa nk'ibyo gute mu gihe ata muntu numwe adushigikiye guhera kuri mustanteri kuduga gushaka ku bandi bose abo baritwengera avuga ati none ujya ibarabara n'irya leta mugabo akibagira yuko leta ari jewe ari wewe ari abantu bose ari abantu biteranya ibintu n'ibindi ukaza kumva ngo ibarabara ngo n'irya leta ngo ikinisha leta no leta ari twese abafise ubusage n'abadafise ubusage leta n'abantu bose n'igihugu cyose niyo leta yata abantu bari mwumva leta niyo bari leta twe rero mvuga yuko leta ari twebwe nyene ari umwene gihugu byumvikana yuko aho umuntu yogera abona hameze nabi yo hasibura kugira ngo hamere neza ni cooperative nyene turiko turagerageza kubaka turako yoba ikubaka turako yovuka neza igakomeye nta zindi ntumbero zirimo atari izo nyene zo gushigikirana rero si mu mafaranga oya hariho n'ibikorwa uya arashaka kumamagara iwabate hari ahantu hameze uko tukagenda je ndashaka kubahamagara nk'ubu inzu je nk'ubu yaranguye ko ndamaze iminsi ngira Bibiliya ndondera amabuye 5 ku murundi wese yoshobora kwitanga kugira ngo iyo nzu isubire haguruke ntiyari niyo wande niyo muryango iyo histoire ni mu Bukeye iyo histoire nibaza kubizi amazi yarayikozeko uruhande rumwe rurabomoka ubu turiko turubaka ubu twagize fondation ariko turiko turasaba ubufasha kuba ari wowe wese yoshaka gukorwa ko kugira ngo nanje cyo kuronka inzu nziza nkuko kabisa mwene wacu abivuze aho nyene rero Amerike uruvyaro rwa urafise abana je nefise abana bane n'umukenyezi kubera ndise 2 handise je ndise 2 mfise abana 4 mu mvyaro 3 mu mvyaro 3 gute haraje amahasa je ndise 2 okay wabye gatatu ari gufite abana bane ego bose bari Bukeye bose bari Bukeye bariga inzu yarabaguye ko nabona none ntiyaguye yose ngo uhere yaguye igipande kimwe kandi harasaduka inca mbona yuko mengo ariko biri kose n'amateka yawe ntiwarukiye kuba mu nzu yogwa yokangwa n'amazi deja ntiyari niyo wanje yari y'abavyeyi inzu nakuriyemo inzu yo bimaze nk'imyaka nka 50-60 urumva yuko no gusaza yari shaje yandakene nanje guhanje nko muririmbye basi kabisa aho nyene wavuze yuko wamye uribwa wamye ukora ibintu ariko ntushimigwe ndetse ibyawe bikajya abandi byose nayo hari amakuru yigeze gusirikira yuko Double J na Kiriku bigeze kukujya amafaranga yo mu ndirimbo yabo nopfa ayo makuru niyo ga Amerike no ngira ngo wayakurikiranye nabi ntibandi amafaranga ahubwo yaransabye ubufasha bivaye n'ukuntu abona yiruku yanje Double J bivaye n'ukuntu yiruku yanje yo bimeze yaransabye ubufasha nk'umu petit frère jewe rero ico gihe abantu baba bimbajije ngo kubera ko utamubwiye ngo guha amahera ava nambwiye nti apana ico gihe nta mafaranga yari bwaronka yakiri mutoya jewe namufashije kugira ngo niyatera imbere nanje agaruke afate akaboko icyatangaje rero nuko yaciye abumwansi ico nico kintu cyatangaje abantu bose baguma bambaza ibibazo bya Double J gushika n'isaha adashobora no kumpa yambo basi nca nuyumvira none ngo gwavuye kuki ubona ko isi yamaze kononekana kuba yuko umuntu aronse amafaranga benshi aca yibagira bene wabo ariko uko siko byateza kumera n'ubu barafise ibiraka ngaho muri Braludi niko navyumva muri Free Music nibazo babirongoye nabonye amafishaje n'ibindi yego akamera ubu arakafise arakaronka ariko kibabaje nuko atibuka uwo baba barakoranye yo sinamufashije vyatari kubera indirimbo niyo yiguyiwe niwe yanditse ariko isura yanje nayo yateza kwiriya parce nta handi iri atari mu ndirimbo ziwanje kandi isura yiwanje ari waje aho nciye hose je umfoto yurandika parce isura ni yimwe muri Afrika nawe rero niyo yarayikoresheje muri clip mu ndirimbo yiwe no kwishinga nopfa kubera atarafise amahera umva ntiyashobora kundiha ariko ubu hari hageze yahagaruka avuga ati muta kweri isura yawe yaranyemeje reka ndayihembe namuhamagaye ni kuri concert nari mvise Gitega aze kumfasha concert kugira ngo uburyo buvamwo bwo kubaka bwo gusanura iyo nzu ariko ntiyigeze aza nta murimbyi numwe arashobora kwitaba ko kamo kukuza kumfasha kuri iyo nzu kugira ngo ishobore kuduga
kabisa ivyo rero birababaje ucumengo abaririmbye tumengo turafise ico dupfa kandi ataco dupfa je mbona ko dufise ico dupfana ahubwo ntidufise ico dupfa abo rero bikoroga muri ivyo bintu babona ko mengo baramaze kuja ku rwego ruruta abandi no basaba yuko bokucisha bugufi kubera iyi nisi leo ni mimi kesho ni wewe uno munsi ni jewe ejo nawe ni wewe numva yuko umwe wese arafise umwanya wiwe bivanye n'imyaka bivanye n'iminsi Imana yamuhaye ikintu cyose kiba ku mugambi w'Imana nyamba Imana itarabona yuko nanje noronka ako kameya nk'abandi kazima ndonka ako mfungura abana banje bafungura nshobora kurira mu modoka ya gusa ntarari n'ibujumba aha n'ubu nyene turiko turavugana mu kanya jewe nca nduga umva yuko aya n'amateka arusha amafaranga oni ingorane abantu bagenda bagira garasi ingorane abantu bagenda bagira kuri iyi si bashize imbere amahera bibagira amateka mana yanje we amateka ni ikintu kidasanzwe ni ikintu utogura hariho hose amateka ni ikintu gikomeye gose niyo yaronse baje ba Bob Marley ba Mandela ba Che Guevara intwari nyinshi zage zironka amateka nkayo gushika none munsi turazibuka none wo ata amateka ufise uzokwibukwa gute ni benshi bapfuye tutibuka babahamye ko bishakiye mugabo amateka ufise amateka hazi sinzi ry'abantu je nubo natanze amateka ntapfa nashobora gupfa je aho ngiye kuririmba naho bamwibarabara hazi sinzi ry'abantu parce que naramaze kwandika amateka yego nsigaje yo mananiza je ndahita mananiza abandi bahita mahera je ndahita mananiza wizi Mutama ngaho ora cartoon yitwa gute amazina yawe y'ukuri Mpeba cartoon yani ntirameba cartoon batazira America wizi ni kiki kintu kimukujyohera kuri cartoon America nashira amaronka imbere ashira urukundo imbere navyumva ashira urukundo imbere America nico asumbije abandi bose nico ikikujyohera rero kuri we kiryohera kuri we rukiwe ntubona ko ari umurasta no rukiwe meze ikintu kikubabaza kuri we rero ikintu kimbaza kuri we amerewe kwamerewe arakenye afise amateka menshi gusa arakenye kandi afise ubwenge n'urukundo ivyo bintu vyoreka kubabaza ari nkawe wize abantu benshi urabazi no industry urayikurikirana cyane abantu bandika amateka ngaho urabibona benshi baguca no mu minwe nk'aba baririmbyi basora amaririmbo je bose turazinanye bamuraza amanyanga yabo nico gituma jewe uri kuravyimba ivyo ni ibintu bihera sana cyane nyomba uri hit uyu munsi uzoga muri hit si fresh mu bisanzwe none wizi cartoon ngaho yarakoze iciza ahembwa ikibi wowe nk'umuntu mwohura nawe yakoreye ikibi Mutama ngaho Amerika mu gihe we uzi neza yuko ari umunyamahoro uwo mukorera ikuyo muntu no mukorera kwe kubera ntagwana umujana imbere yo gutungana nivyo dukoresha mu Burundi wacu ivyemeye kwihanira no bumviriza kwanza kubera ndazi cartoon ni ntungane tukagenda kubajeje ubutungane bakamumviriza wizi turafise Mutama ngaho cartoon turafise kandi n'abantu bita ba Ryan Story urabazi ba Ryan Story abanyagitega biwacu nabone n'abantu amateka ngaha mu Burundi bakoze ntazigera bagiranwa ariko gusha kuri nosa ntibari mu gihugu cacu cy'u Burundi wibaza yuko ari kiki gitumye cartoon akiri ngaha mu Burundi wewe kandi akora bafise nka comportement zimwe bameze nka kumwe ni gituma akiri ngaha mu Burundi ni kubera ngira ni kubera ikintu jewe nzi nyamukuru hashira amaronka imbere kandi ubuzima bwose abarimo arabwishimira tu ivo kubera Imana ntihuwisize arazi ko umwanya n'umwanya bishobora gucamo kubera turi kuri micro turatumva ngo aba ba dramati barose support n'aba ba DJ Pole ngo babahe ama-support abandi abo ba Double J urumva baguma baronka amafaranga ari hanze baguma barungikira aba diaspora uravyumva n'uyu arafise arashoboye arakwiye basi umuntu wamufasha nkuko bafashije Rinoji na nani ngaho we mu Kamenge nani ujya mu Peti aba Peti babiri baheruka gufasha urababona Rinoji na Kid Ngabirano barakwiye gufashwa kubera arazi kuririmba amakondisiyo yose arayafise izina ararifise niyo kubera iki batamufasha ico yo kiramba badasana
Cartoon Yeah man. wo kubaza ati Ryan Story bagiye he wo kwishura ngo iki Ryan Story nazo kataho bagiye kubera baracari ku isi kandi barahema neza ndibaza amatwa asumira hanyuma bari hanze byarashitse bazi byabaye kuva 2015 byarashitse abantu benshi barahunze batazi nico bahunga yego byarashitse ibyo nibisanzwe igihugu giciye mu hunga abandi bakaguma ngaho nyene Ryan Story vraiment je nibaza yuko nkaje wico no basabira nuko bogaruka mu gihugu cyabo ko nkaje birambabaza ntariko ndababona imyaka nk'iyo yose ata murundi numwe ariko arababona n'amateka bo barasize bararirimbye kandi baririmbye neza nibaza yuko mu byo baririmbye naho bagiye Ryan Story barahari yego bagiye nkuko abandi bagiye batazi kibajanye byarashitse igihugu navuze yo giciye mu ntambara haba ibintu bitandukanye bamwe barahunga kubera ubwoba abandi bagahunga kubera amajambo baba baravuze kandi atanu bakurikirana yego usanga abantu bahunga kumvo zitandukanye ariko nibaza yuko aho bigeze benshi barahungutse turifuza yuko abarundi benshi abo turiko turavugana barifuza yuko Ryan Story nabo nyene botaha yego bo bagirira imbabazi kuko je nibaza yuko kugirira imbabazi umuntu suba ngo ntaba aba yarakoze iki canke yarakoze iki no umuntu wese kubyo aba yagirizwa kumugirira imbabazi ni ikintu ciza cyane gose nivyo Imana isaba baranabiririmba ibintu bijanye n'imbabazi nibaza rero yuko hageze yaho igihugu cyo vyumvira kigatanga izo mbabazi gutyo gwaruka gwacu rukagaruka abana bacu bakagaruka bagatanga ubutumwa hari naho wosanga bakoze n'ikintu kidasanzwe kujya kuntu ubona baririmba bararimbye politike n'ivyo kandi politike kuyiririmba si bibi gutukana n'ibyari bibi kandi nibaza yuko atabirebire bakoze kugira ngo batukane ntibigeze bacyoza ibintu byatari kimwe gusa iyo turiko turaririmba ikirundi kiragoye turimba mu migani kuko iyo migani nitwe tuba tuyizi ahubwo umuntu yumvise ashavuye n'ijambo yo batumvise je bavuye muri rege ifo yuko yoza kubaza uwo muntu yarivuze ati mbega ijambo warivuze wisunze iki byabaye gute ari ibintu byinshi twe turirimba mwe mudashaka gutahura mwe mumva umuziki gusa n'umudiho mudashaka gutahura igituma twayiririmbye indirimbo mpora mbona je bantahura ko cyane gose n'intimba y'abanyororo kubera ivugira abanyororo n'indirimbo yari amateka ku bintu bitandukanye indirimbo isigura ifasha mbere no gwaruka kwirinda gucumura indirimbo intimba y'abanyororo ni true story true story nico gituma abantu bayikunda cyane gose amara kuririmba umuntu aravuga kubera kuririmba ni mpwemu Imana baraguhaye baragushizemo kugira ngo izo mpwemu uzisohore kuko izo mpwemu zishobora gufasha ego n'ukwica zirashobora kuyica ubivuze nabi udakoresheje ivyumviro kuririmba ni kimwe mu bintu ugwarukano basaba yuko boza baritwararika cyane gose nosaba yuko ugwaruka boza baritwararika gose iki kintu kijanye no kuririmba bakamenya ivyo bavuga kuko ibijya tuvuga haraho biba ngombwa yuko wewe ubisigura haraho bibazwa ni kuraba rero tuze turavuga ibintu dushobora gusigura ni byiza uvuze ikintu ushobora gusigura ikintu kivuze kubera uko abantu ntibakuvamire kuvuga igera kivuze kubera uko hari indirimbo rero usanga udashaka kuyisigura usanga harimo ibitutsi usanga harimo ibintu bidasanzwe nk'izi baheruka gufuta kameme nk'izi baheruka gufuta urazibona saba z'ibisusu n'ibindi yego bo baravye iyi saha igeze baravye isaha igeze ucumengo izo ndirimbo nizo zikenewe kandi biranumvikana kubera nibo bajya amateka kurusha mbere twebwe tutanga impanuro kubera isi niko ipanze bayuko wowe urimbye ibintu bifasha abantu umengo ntashobora kuronka mugabo urimbye ibintu bifasha ugwaruka bijanye naho ugwaruka rugeze umengo ni wewe baca bakurikirana cyane gose niwe baca bakurikirana cyane gose kubera ubuvuzi ibintu novuga byatira ubwo gwaruka twebwe rero turifuza yuko abaririmbyi bo kwikebuka
tukaraba nkaje ndubatse ndafise abana nawo ndazi ko ufise umudamu n'abana ego tukaraba ukuntu abo bana bazokura ntitubahe virus ntitubaha ibintu bibakoroga mu mutwe ntitubahe ibintu biteye isoni ibintu byumvikana ibintu bizobafasha so tunaba nabo bagera mu rundi gwego nandi tugumye tuvuga ibyo twishakiye ne handi usanga igihugu nabene gihugu byose byamaze kononekara parce que atabutumwa buriho ibintu byose biraparangana yes kabisa Americain abantu benshi bakubonye babifuza kumenya ibintu byinshi cyane ariko tugaruke gato kuri industry kuri entertainment imwe murimwo numugwi w'abantu bitwa barasta baririmba mu diho wa reggae kenshi kandi baririmba mu nzira yo gutanga ubutumwa message indirimbo za nyinshi ziba zirimo message ariko ngaha mu Burundi ni muhabwa agaciro cyane nko mu bindi bihugu kandi imyaka myinshi cyane muramenyekana konye ariko ntimuhabwa agaciro ngo musinye n'amakampani agiye atandukanye ngo mukore ibiteramo ngo mwuzuza amastade nta muntu novuga yuko afatiye runini industry ava muri mwebwe biva kukiga Americain ego journalist rakoze cyane gose ico kibazo nicoroshe nuvuga ko rero rasta twe dukorera muri Febres uri ncabwe ngukorera muri Febres nuba yuko ico batumva wowe ucumva ucugikorerako ego amara ko yana kubaye ko byisi byatwaye abantu nuba yuko butumwa umengo ndaco bumaze ariko burafise ikintu bumaze kinini ya gose ku nzira y'Imana parce que tuba turiko turagorora ibyagoranye nuba yuko gutanga ubutumwa bwiza wowe biguha amateka ku Mana no ku bantu bose nuba yuko twebwe tuzohembwa n'Imana ego twe nta n'ivyisi dukeneye kubera ivyisi ni bya Babylon ego twe dukeneye ubutumwa bwacu bushikira abakozi b'Imana bushikira abantu b'Imana bubafashe bubatravaye mu mitima yabo ndafise indirimbo nyinshi ndiko ndaziririmba abantu no kurira bararira kubera ari ibintu bikora kubita ku mitima y'abantu kora ko neza rero nibaza yuko ubu hageze yaho dukora ikintu gikora ku mitima y'abantu cyane cyane tugakora ibintu bijanye n'ubufasha fasha bwaraheze umuntu agitanga ubufasha no gutanza ubufasha ubuhomvye ubu abantu benshi birwa mu makabare mu bagore ugasanga ariko atanga miliyoni 2 3 4 5 je ndiko nagenda mu ibarabara ari nk'umugenzi wa atari rero ugasanga amaha 5,000 canke 10 ngo genda ufate ibiharage hajyaye akibagira yuko aje yasoye iyakuramwo ibice nka 50% yari kumugirira akamaro kubera ari kuba atanagaburiye abamerewe nabi ino rero turabimenyereye nk'abaririmbyi bagukunda wapfuye ico kizo kirababaje nama nakibwiye abarundi benshi none ko mukunda cyane abapfuye gusumbya bakiriho burya ntimubona ko hazohava erere kuri mwebwe nyene imbere y'Imana ibyo bintu je sindanavyumva wowe ukiriho haba kujari ntawe ukuvuga ntawe ukumenya nta nico umuntu agufasha kandi abafasha bariho mugabo maze gupfa mama yake na mama amateka imiduga myinshi amateka menshi ngo yari ntore ngo yaruku kubera iki batogufasha ugihema ico kintu umengo ni ingwara abarundi bagwaye barakunda gapfa kubera iki bakunda gapfa c'est pas bien no il faut que umuntu afashwa agihema akiriho kugira ngo nawe afasha abandi we niwamfasha napfuye nuko ko atabandi je nzofasha namaze guhwera mugabo mfashije ngihema nanje nzofasha abandi aho tuca tugaruka nko kuri uyu mufrere wanje nga ego yavuze ati jewe nzokora ibishoboka byose mu byo mfise mu byo shoboye ndabico nofasha kugira ngo wewe nawe uzamuke ego hariho bimwe ndibaza arimo kuturonderera ari mu kuro afisa asanganya nk'ibintu bya kamera nk'ibintu by'amakamera nk'ibintu by'amabafre yavuze yuko mu minsi mikeyi ashobora kubitora hanyuma akabishikiriza umugu wacu akabishikiriza groupe yacu akabishikiriza koperative y'abarundi bose kubera iyo koperative turiko turiyumvira tugukora si umurundi umwe si ntari imwe ni y'abarundi bose mbere icicaro gikuru kizoba kiri mu buke yaho je nataye uruzogi cya kabiri kizoba kiri Gitega aha tuzohashira ica gatatu uvuye ko muri ivyo vyicaro rero hari indiriwe ibintu byinshi bizoba biri ngaho muri ivyo vyicaro bishobora gufasha abantu
batandukanye na jewe ndimo nawe wenyene urimo nk'umujournalist neza cyane kabisa together is one amen barafanya jibwaje tugire God is one tugeze turi bamwe turi bamwe abara kurango yafise dread ngo yafise kipara no oya ivyo vyarataye n'agaciro wizi urumva imigambi sister chini nyuma nubura kamera isi kamera ego wizi vipi rero fresh mzee amajambo yiwe ni hatarararemereye cyane arateye n'ubwoba cyane yona kuriza ariko aravuga cyane ego wizi iyo ntuze association yanyu uraza yuko izokomezwa ni cooperative ego kabisa we amazuru yi chinyuma ai nimudakwica wizi mwibaza ko izokomezwa niki canke izosambugwa niki izokomezwa n'inguvu zacu nihagira abagira faiblesse muri twebwe izosambugwa ariko bikazobandanya bigenda fresh tweshe dushizemo inguvu zacu n'ubwenge bwacu n'uburyo bwacu ibintu bizogenda neza cyane izokomera ikibazo kabisa wizi wewe wiyumvire gute icyumviro umaze kuronka icyumviro cyo cooperative wowe wahise wiyumvira iki direct kiyo nahise niyumvira mu mwanya nari sanzwe nzi nani cooperative nari sanzwe ndabizi n'ibyirimo byose nari sanzwe ndabizi kubera twari twabiyaze si ibintu numvise uko nyene ngo nk'uwe twohura ugacumbwira ngo isoko ngo mu Kamenge dufate nari nka samediti ntiyuguru oya suko ibintu nari nsanzwe nzi biri ndani muri yo kabisa ngomba nta bishasha byantangaje nta nico niyumviriye kubera cooperative objectif dufise turayizi twebwe muri Rasta in action mene miko tumere nk'abasozera dusozere tunasozere turanarusha amazi yazindutse ageze kure yes monsieur nikiye kintu woshikiriza gatoyi nk'abari ko barakurikirana iki kiyago banayaga na wewe gaki ego ikintu noshikiriza cyambere nuko abarongo igihugu boza bararaba abantu bakoresha ubwenge mvabwenge ibikorwa by'imviro mvabwenge bakaraba ukuntu babongerereza muri ibyo vyumviro byabo kubera urashobora kuba ufise umugambi ariko ukaba atabije uwufise akarorero nk'iyo cooperative yacu Rasta in action gushika isaha nituraronka aho dushobora kurangurira iyo migambi yacu ariko tuzosaba nzogenda gusaba mairie de la ville aturonse agasantre ahantu tushobora gukorera iyo migambi yacu je nabaza yuko leta nkamwe igira afasha abantu nkabo ivyo bari byiza cyane nabo bafasha abandi umuntu ntafashwa kubera amugaye barakunze gufasha ibimuga abantu bameze ukuntu gucyaya bagwaye bameze ukuntu okay ayo nabandi bakomeye bafite amatara bakwiye gufashwa muri ayo matara yabo kugira ngo basayidize babandi bariko barafasha babandi kubera wewe ni wakwege igikorwa cyo gufasha wewe ugafasha bajya bonyene jewe mfise ubwenge mfise kugufasha ntumfashe wewe ni ubaye kuzoba kurazibira imigisha izoza mu nyuma parce que we ni wapfa babantu bazocamererwa nabi mugabo warafashijemo n'abantu bafise ivyumviro nabo baje gufasha abandi ubaye ko we naho uzopfa cyangwa ikorwa kibandanya byinshi ibikorwa byinshi byama byapfakaye muri ubwo buryo kubera bavuga tujyana bufasha yo mariki ibyo byama byapfuye ariko nibaza yuko abantu b'incabwenge no bakeneye ubufasha gufasha icyo kintu bacumbirize cyane gose wari wese acumve icyo kintu gufasha bumve icari cyo gufasha si gufasha kimuga gusa oya si gufasha uri mu bitaro si gufasha wapfuye oya byose babikenewe mugabo gufasha kwa mbere kuiza no kuraba ujya muntu afise amayidi afise ibyumviro byinshi byo gufasha abandi bakamwunganira kugira ngo babandi basho kuronka ibyo bifuza ariko turiko turagira imigambi yacu twenyene biragoye cyane gose ubu ndiko ndakubwira nk'ubu isatu ko turavuga nakubwiye yuko inzu yanje yanguyeko twarabishize ku marezo sosio atandukanye tukama twabivuze tuti ntiharabu udufashe ariko asanga abantu bose uhereye muri commune uhereye he ugasanga abantu bose babiraba
umengo ntaco bimaze ariko ubufasha nk'ubwo babukenewe kugira ngo umuntu nawe ashobore gutera imbere ubu turacarindiriye ubu mbere muri ubwo bufasha bwo kubaka iyo nzu ndafise umugwi turirimbana baranyemereye yuko turiko turategura tourne mu ma province yose hanyuma nyakuba mukuru w'igihugu yaravuze yuko afise abamufasha mu ntara hagati yavuze ko buramatari arico kimwe n'umukuru w'igihugu ndashaka kumutura ibintu akavyumva ariko uko turiko turabibona ntibariko baravyumva mugabo tuzogobandanya tubivuga kugira ngo abo bavyumva babikorereko babikorereko hanyuma je nibaza yuko ayo ma province yose tuyaciyemo buramatari wese agakorerako yamabuye 5 turiko turasaba umurundi wese abo barashaka kuyatanga kandi ikintu gatungana dushaka miliyoni 30 zo kubaka iyo nzu si ibintu vyatari batazimpaye badashoye kunsapotinga kugira ngo ndonke ayo mafaranga zoca hanze cyangwa n'andi hose cyari yazoza umuntu avuye ahandi wicaduka ayatange ariko nibaza yuko bo yatanga kugira ngo berekane akarorero berekane bo barashumbushe basi kubyo nakoze kuri iryo barabara nakoze imyaka 5 n'ibindi wakoze niyo ndirimbo ntimba abanyororo bashumbushe ku ndirimbo y'umwe bw'abarundi kwa kumanivo yose y'igihugu je nibaza yuko ivyo bintu byari bikenewe akora kamoneye cyane abategetsi kubera nibo hanini bashoboye hanyuma no gwaruka rero gwaruka nago ndarusaba kuza muri yo cooperative kugira ngo bazane ivyumviro vyabo bazana amatara yabo nyambara ofisi ibyadandaza bizane kuri yo cooperative tubihurize ko twese umwe azane ibyiwe je nebaza ko mu bantu ubu tumaze kuba 15 nibaza yuko umwe azanye ciwe tuzotera imbere atakibuza kabisa asante sana Vereka ndagushimire cyane nizere ko nitwagukenera kandi tuzokoronka neza jendi ready mugabo nukuraba neza nakubwiye yuko bamereye n'aba journaliste benshi baguma bandandaza yego ubu harageze yaho natwe ako kamera natwe turagakeneye yageze yaho muza murampa ibintu ibi bituba twakoze ugajya nanje nkajya kandi n'uburabima n'uburabima kugira ngo nanje ntere imbere shire ku rubuga rw'iwanje yesaye usijali sana nivyo ico nico duteza gukora nta kibazo ndetse wavuze n'amajambo meza cyane akora ku mitima ya benshi ndetse watanze n'ubutumwa bwinshi ubutanga mu ndirimbo unabutanze no kuri kamera no mu kiganiro dukoranye neza reka ndagushimire cyane nta nakimwe sinzi aba bandondera twaramaze gutanga amanimero ariko nubu yitange nta kibazo byoba byiza gusura nomero ya WhatsApp yo hanje ashaka kwandika 71 178 232 78 232 yoni WhatsApp yo hanje nyamba ari uko gwako akagira ica bivuga ko arashaka kuzana ubwo bufasha kugira ngo inzu yanje haguruke ejo ntizingwe ko kubera imburi subiriye kugwa iyo nzu izongwako yes merci beaucoup guys ndabashimiye cyane mwe mwadukurikiranye kuva intango y'ikigano gushika ku mpera y'ikiganiro ndabakunda cyane je ndi Mr Koresha umwanya umunyarusaku sutwa cawa Mr Vuguta vyume vyumye ndabakunda cyane twari kumwe kandi na Wiz Khalifa akorera mu Kamenge aho asanzwe adandaza impuzu nziza cyane impuzu za ama new fashion ama new arrivage impuzu zose nshasha n'ibirato bishasha ubibariza kwa Wiz Khalifa mu Kamenge kwisoko ya Kamenge mu Kamenge kwisoko ndabakunda cyane rero Wiz akaja mu kanyuma dusoze jambo kanyuma mukono wabwira ko agiye kuboneka cyane na YouTube Wiz Khalifa fashion umugano wa Wiz Khalifa Burundi tuzoshira ko igikorwa gishasha cy'uyu intimba abanyororo tuzoyisubiramo nibaza ko musema igitero ciwanje hanze nzo ni kuririmba cyane gose kabisa ndabasabye azozi bagire subscribe kuri chaîne batangure no kumfasha nyene kugira subscribe kugira ibintu bize bigende fresh kabisa ndabakunda cyane rero guys ndabakunda cyane